Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Marie-Ange Irakoze. Ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemo gukurikira amakuru mushikirizwa ni radio FPA ijwi ry'abanyagihugu sangwa ikaze mu makuru yo kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 2023 mu Kakaro umwaka wa 2023 nayo ashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Abanyororo batagira babo babagemurira bari mu ibohero rikuru rya Gitega barasaba abagira neza kubagarukirako kuko bari mu kwicwa na kigoyi. Muri kino gihe hariho ngo bamwe bamaze gufatwa n'ingwara zo mu mutwe. Abarundi bahungiye mu ikambi y'Imurongwe ni mu gihugu kibanyi ca Kongo bararajwe ishinga n'amajambo babwiwe n'ishira hamwe hase ko bakwiye kwimenya kuko imfashanyo bahora bahabwa zigiye kugabanuka. Hari n'ayandi twabateguriye mu kanya idonido sambikazi. Ndasubiye kubaramutsa duhereye amakuru mu gisata c'agati y'akazi na muntu nkuko nari mpejeje kubica ku masonga. Abanyororo batagira babo babarabaho mu ibohero rikuru rya Gitega barataka batakambira abagira neza kubagarukira ko mu maguru masha kubera inzara ivugwa muri iryo bohero, aho bamwe mbere muri kino gihe bagwaye ingwara zo mu mutwe kubera ukwihebura. Iyi nkuru tuyibaze Emmanuel Niyungeko. Mwibaro rikuru ry'intara ya Gitega hamaze imisi hibonekeza abanyororo bagaragaza ibimenyetso by'ihungabana no kugwara mu mutwe nkuko twabiyagiwe n'amasoko yacu aho mwiboro rya Gitega abo bagaragaza ibyo bimenyetso na hanini abanyororo batagira abiwabo babaserukako muri kino gihe aho mwiboro rikuru rya Gitega hibonekeza ikibazo gikomeye c'inzara. Bagenzi babo banyororo bavuga ko iryo hungabana ryo bariva ku kwihebura kuko uretse ko batagira ababaserukako ngo babahe n'ico gufungura abenshi muri bo nta nagahuzu ko kwambara bafise. Isoko ryacu rivuga ko aho bari muri iryo bohero usanga bariko baratoragura ibikaratasi amasashe eka ibintu byose bahuye biturutse kuri uko kutamera neza mu mutwe. Abo rero ngo babita abazigirizi. Iryo soko ryacu aho mu bohero rikuru rya Gitega risaba abagira neza bose babishoboye kugarukira kw'abo banyororo bagendana ubwo bugwayi bwo mu mutwe kuko numwe mu babikira yahora agenda kubagarukirako abashiriye udusabuni uduhuzu ubuyi hamwe n'uduharage ngo nta kibagendera. Abanyororo bafunganywe nabo bagaragaza ibimenyetso by'ihungabana n'ubugwayi bwo mu mutwe basaba leta kuraba ingene yovuza abo bantu yongerera abingene yobafasha mu kubaronsa ibifungurwa. Eric Niyonzima tugukengurukire mu gisata c'intwaro naho bamwe mu bakozi bo mwishira hamwe Sosumo baragiriza bamwe mu bakoresha babo amanyanga bavuga ko aherutse guteza uruhombo rutari ruto iryo shira hamwe. Mu ngaruka zashize ahabona ayo manyanga bamenyesha ko yakozwe ku mavuta mabi yaguzwe kandi asanzwe ashigwa mu vyuma bikoreshwa vyitwa broyer. Amasoko yacu avuga ko vyatumye haba uruhombo rw'amafaranga arenga umuriyaridi w'amarundi. Iryo shira hamwe ryoba ryarahomvye mu misi igera kuri 4 gusa ibikorwa vyamaze bihagaze. Kurikira umwe mu bakozi ba Sosumo yaganiriye na RPA. Twatangiye ibicuruzwa bitandukanye kwiyungura isukari turayungura ariko harabaye intambwe bivuye ku mavuta yaguzwe natse isoko bahora yagura kandi yarabimenyereye ari umushefu de service yitwa Nzakuva Juvenal yakwa isoko n'ubujejwe provisionnement ko nawe agiye kurondera amavuta cyangwa amavuta atariyo yatuma icuma rigihagarara imisene yose turazizo kashobora ko twinguye twarahomvye umuriyaridi $1,500,000 aho ntitwishize ko icyo abakozi bahembwa duhereye mu mirima dushize ko ibitoro biriko birakora kuri groupe dushize ko ibitoro vyari Bujumbura kurondera amavuta no kuvuga ibyo bintu byose tuvyegeranije ndetse tugira n'abakozi tubaza umuyobozi mukuru wa Sosumo tubaza leta ibi bintu byori hande ko tuzi yuko leta inama abakozi inama abayobozi tuzi ko baje kugira ibikorwa by'iterambere tuzi neza yuko baba bagiye gukora ibikorwa kugira bateze imbere igihugu mugabo nk'umuntu akora nk'ibi kugira ngo ahomvye amahera nkayo bigaca vyijana n'ukuri turababaye cane turababaye turatunguye ku mutima hano abantu basumirinda
harimo abasesa kuyutse harimo ibihimbiri n'abambuzi abo bantu n'ukuri bahanwe tubasabye bahanwe hari bikomeye bimenyekane ko bahanwe tubasabye kucyumva bashika ahantu harabiri bararikoreramo arabe imisi duhagaritse abakozi bariko barahembwa ibitoro biriko birakora bizorihwa nde bizorihishwa nande bazoriheba uko canke bizogira nibabaze diregiteri niki arabajejwe ubuhinga nibabaze diregiteri wa pozino diregiteri wa prosperi bamubaze ico catumye amavuta kandi ari warabijejwe mushefu serivisi yabikorera kugira ngo azitange none ibyo bintu tuzobibaza nde twahombye amafaranga dusabye mukuri nuko ashike muri izo nzu arabiriko birahabiri rupeya ku mugwa mukuru wa politike naho igitoro kirabandanya kuba umuzi w'ibuye naho nyene abanyagihugu bari bizeye ko kigiye kuboneka inyuma yo kuduzwa ibiciro indwi yose ikaba irumanye hata station nimwe yo muri iyo ntara ironse igitoro cyo mu bwoko bwa essence mwibanga ntangere abagikeneye bakigura kuri magendo uko rero kigenda gikena niko n'ingaruka z'ubukene bwazo zitera zigwirirana Emile Nibasumba uretse igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu kigeze kuboneka muri iyi ndwi mu masitasiyo amwe yo mu ntara ya Gitega ahandi nta station nimwe yo mu ntara ifise igitoro icyo mu bwoko bwa essence cyo indwi irigoroye ataho kiboneka ku masitasiyo kuri magendo abatari bake bahora bikora essence isigaye igurishwa mu ibanga ntangere byatewe n'ingingo y'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu aherutse gufata yo gutuza urudandazwa rwa magendo rw'igitoro uwushoboye kuronka uwuyimuha akabagura icupa ry'ilitiro rimwe n'igice amafaranga ari hagati y'ibihumbi 16 na 20 inkurikizi zibonekeza cyane zikaba ari iduga gitike yo kwiyunguruza mu miduga yo mu bwoko bwa bisi ntoya yitwa IAS hamwe no mu miduga mito yo mu bwoko bwa Probox ibiciro rero kubiyunguruza bakoresheje ubwo buryo bikaba bihindagurika cyane uko umunsi utashe nk'akarorero kuva Igitega uji Bujumbura harabarihisha ibihumbi 200 25 ibihumbi 30 mbere n'ayarenga muri Probox kuja Ngozi uvuye Igitega bikaba ari ibihumbi 15 ibihumbi 200 canka yarenga n'ayabunguruza abantu ku mapikipiki ibiciro babigwijije na gatatu canke karenga baba abunguruza abantu muri iyo miduga canke ababunguruza ku mapikipiki bose bavuga ko nabo nyene essence bayigura kuri magendo ibazimvye benshi mu bafise imiduga baba mu bakora mu gisata cy'ukunguruza abantu canke abayikoresha mu mirimo yabo bwite bayibitse mu mpango zabo kuwa gatanu heze umushikiranganje mu byajejwe harimo amasoko ntanga nguvu yafashe ingingo yo kuduza igiciro c'igitoro ku masitasiyo abatari bake bari bibwiye ko iyo ngingo yari kuba umuti w'ubukene bw'igitoro Emile Nibasumba tugukengurukire imakamba naho havugwa ubukene bw'ibinyobwa bya Brarudi aho igice kinini c'ivyo binyobwa komine Mabanda ironka byoba bishogwa mu gihugu kibanyi ca Tanzania ivyo rero bikaba bituma abanyagihugu bo muri iyo komine bifuza icitwa ikinyobwa ca Brarudi kuri duke abadandaza basigaza kugira bahendesha abanyagihugu natwo baraheza bakaturonka ku giciro c'umurengera ido nido na Eric Niyonzima ibinyobwa by'ingiro Brarudi n'umuzi wibuye muri komine Mabanda mu ntara y'Amakamba bamwe mu banyagihugu muri komine Mabanda bavuga ko ibinyobwa byinshi byabishogwa mu gihugu kibanyi ca Tanzania aho rero kuvuga abanyagihugu abarundi babikeneye baraheza bagatama babirondera n'ibinyobwa bya Brarudi bikebonetse abo badandaza nyene baca bigurisha igiciro kitazwi n'amategeko abanyagihugu bakavuga ko hari bamwe mu bajejwe intwaro n'umutekano babakingira ikibaba Brarudi yarashinze igiciro mugabo ntibacubahiriza abadandaza bavyo barabikura muri depo hanyuma bishitse aho bategerezwa kubihera abavyihereza bagaca babinyuruza nk'uwo bahaye nk'ikaziye 10 aca dandaza 2 gusa hanyuma agaca avuga ngo ziraheze izindi ukabona zigenda ku makinga zigenda ku mamoto na Tanzania zigashikayo Tanzania rero nibazitwara nka fraude baranyegeza abanyagihugu muri komine Mabanda basaba abajejwe intwaro n'umutekano gufasha gucungera ivyo binyobwa vya Brarudi uburenza amategeko agahanwa na Primus niniya igurwa 1700 mugabo abadandaza bakayigurisha 2000 n'ayarenga umoteri bateza kugura 2500 mugabo bashayigurisha 3000 n'ayarenga ariko nibaza ko hariho abo babigorohereza mu babifitaniye n'inyungu niturashobora kuronka ijambere
Hatungimana musitanteri wa komine Mabanda kugira gishashikiriza. Tugukengurukire nawe Elvis niyo mwungere tugaruke ku mugwa mukuru w'ubutunzi aho imicungararo y'Ibanki BCB ari kimwe mu bibanza byo mu gisagara ca Bujumbura kirangwamwo isuku rike. Hirya no hino iyo banki ikikujwe n'imyavu y'ubwoko bwose. Iyo myavu ishobora kuhamara igihe kinini itarakugwaho. Dani Claire iratwumva mwidonido. Mu bumanuko bw'ibanki BCB uhereye kwibarabara ryitiriwe Patrice Lumumba kugeza kwibarabara risohoka ku gituro c'imodoka zije mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura hakorerwa urudandazwa bw'ubwoko bwose. Harimwo abagurisha ibikoresho vy'ishure, abagurisha amasakoshi y'ubwoko butandukanye, kumwe rero n'abagurisha ivyamwa n'ibindi biribwa bishobora mbere no gufungurirwa muri ico kibanza nyene. Aho imyavu y'ubwoko bwose umwe wese kuvyo yakoresheje bataho nyene. Uramasashe, uramacupa ya plastike avamwe ibinyobwa by'ubwoko butandukanye, ibishishwa vy'amavoka, ibishishwa vy'imyembe, ivy'ivyema n'ibindi vyinshi byose biboreraho. Nta muntu numwe wogira ngo araje gukubura iyo myavu. Iruhande yaho ku gituro c'amabisi aja mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura harakagunguru k'umwavu. Ako kama kuzuye, imyavu iri ruhande hirya no hino yako. Aho naho nyene ntawuzi ngo ni kangahe mu ndwi iyo myavu ikugwa, ariko ikizwi nuko ihaborera ikazana umunuko. Ibibera mu bumanuko bw'ibanki BCB ni navyo bibera mu burengero bw'iyo banki. Ahanini rero uretse ko utugunguru rusangi two gutamwo umwavu turi kure na kure ni na duto, mu gihe abantu bose bifuza gutamwo imyavu y'ubwoko bwose, mu gihe no gukugwa idakugwa. Urakoze Dani Claire iratwumva. Iyi muriko murakurikira ni radio RPA ijwi ry'abanyagihugu. Mukanya tutandukira ibivugwa mu gisata c'impunzi. RPA Naina babwiye mu ntango zano makuru impunzi z'abarundi zo mu ikambi y'Imulongwe mu gihugu ca Kongo y'intwaro rusangi zirahagaritswe umutima n'ibishikirizwa n'abaserukirishira hamwe HCR babasaba kwibako kuko imfashanyo yagabanutse kubwizo mpunzi. Ivyo bibaye mu gihe zisanzwe zugarijwe n'ibibazo bitandukanye harimwo ivyo gufungura n'ibijanye no kwivuza. Onesime Dushimagize adushikane mu gihugu ca Kongo. Kumenyera kwiba ko bakibeshaho batiteze imfashanyo nibwo butuma baserukishije hamwe HCR mu karere ka Kivu y'Epfo n'iya ruguru hamwe n'abajeje intwaro bose muri ako karere bahaye impunzi z'abarundi bari mu ikambi ya Murongwe aho bari maze iminsi baja kubagendera. Ubwo butumwa bwarahagaritse umutima impunzi nka zose zo muri iyo kambi kuko zitumva ingene zigiye kwibeshaho ata buryo zigira, mu gihe kandi zitacemererwa vyoroshe gukora imirimo yo kwiyungunganya nk'uko vyahora. Uyu numwe muri izo mpunzi twaganiriye. Muri make cyari kibazanye bariko batwereka yuko bahaserude bwagabanutse, kandi kuvuga ngo batwigisha ko twotangura kwiga kwibako ko mugoti kirako ataburyo abarifishije bafise kuko gukora imigambi y'iwabo no biteza imbere. None umuntu azokwibako gute mu gihe umuntu yategereza kudandariza hagumye mu gatariko bimeze ibira kabiri ivyo kuvugwa navyone bimeze neza. Ni ukuvuga ashobora kuja kwivuza urwaye malariya bakaguha paracetamol gusa, noneho bagira ngo baguhe transfert uva santre de santre twivuza kubitwa mu ngano ukazosanga icyo gihe umuntu yabuze n'imodoka imujyana ambirase. Vyongeye abo barundi bahungiye Murongwe mu buseruko bwa Kongo bavuga ko bari basanzwe bugarijwe n'ubukene bw'ibindi bikoresho bitandukanye basanzwe bakenera cane mu buzima bwa misi yose. Twadusorotse n'ibindi bibazo byinshi, ibibazo vyo kubura amasabune, hakirimo akanamezi atandukanye amasabune, ibiryo by'abakenyezi, amakite hygienique barimo bakoresha iyo bagiye mu bihe. Ibyo byose twagerageje kuvyerekana mugabo bakatwereka yuko bakumbure ngo ifashanyo yagabanutse cyane hari ku isi yose, bakubwira ngo nyinshi zigenda muri Ukraine iyo hari ibintu by'intambara no muri Sud-Sud. Rero abarekeje baribaza ati none barimo batwigisha kwibako ibiryo bita ngo autonomisation no muri refugee yo kwibako gute mu gihe arafise ibintu vy'ibanze. Muri kino gihe ubwoba no kwijijanya imitima ni byinshi cyane muri izo mpunzi kuko batabona ikigiye gukurikira ku buzima bwabo, narijyaho bari bahanze amaso ngo babafashe aribo baje kubihebuza ko bagiye kuja baribako. Tuhereze amakuru mu gihugu kibanye ca Tanzania aho hoba hari uwundi mukenyuro leta ya Tanzania iri kwirakoresha mu nzira yo guhatira abarundi guhunguka ngo basubire mu gihugu cabo ku nguvu. Guhera muri ndwi turiko turasozera nta murundi numwe arekuriwe kugira ubugeni mu ikambi y'Inyarugusu. Amasengero yose yihanikirijwe ko atabageni asubira guhezagira. Ivyo rero bikaba vyaje bikwirikira inama abaserukira leta ya Tanzania
n'ishirahamwe HCR bakoresheje impunzi ku munsi wa mbere uheze aho bababwira ko hageze gutaha ku neza bataririrwa barabonayo bene wabo babonye mu ikambi y'Imutabira mu mwaka w'ibihumbi 2013. Elvis niyo mwongere. Ni benshi mu mpunzi z'abarundi bo mu ikambi ya Nyarugusu bari bamaze gutegura imanza z'ubugeni ndetse baranamaze no guhetsagirwa ku ruhande rwa leta muri district ya Kasuru, ariko hageze kuja mu isengero ubukwe burasiba. Impunzi z'abarundi aho mu ikambi ya Nyarugusu zimenyesha ko urongoye iyo kambi ya Nyarugusu Siase Manjenje yababwiye ko adashobora kurenga ku masezerano na leta y'u Burundi nkuko vyemezwa n'isoko ryacu. Aha aratanga akarorero k'abo ubugeni bwasivye kuri uyu wa Mungu. Bavuye ku munsi wa mbere, ku munsi wa kabiri baje batangura gutonda kwa makazi, ariko makazi arabangira ababwira ko kidakura. Ku munsi wa kane haciye haduga umuvyeyi w'uyo muhungu aja kubira kwa makazi, wewe baribonaniranye na makazi nyene bibonaniye, baricara. Makazi yamubwiye ko kidakunda ko atarenga ku ngingo yasabwe na leta y'u Burundi. Ni nk'igisabo leta y'u Burundi yamusabye ko hatosubira kuba umugirwa w'ubugeni aha mu nkambi ku ruhande rw'abarundi. Ngo leta y'u Burundi yamubwiye ko kimwe mu bisamaza abarundi kugira ngo ntibatahe ariyo migirwa y'ibirori bitandukanye aha mu nkambi bishinga. Bamwe mu bari biteguriye ubugeni barasavye n'abakozi b'Imana ko bahezagirira hanze y'ikambi, ariko naho nyene birasendwa. N'uwonji bwaca bukora dusenga hamwe, bwaca bukora ntacyo atakoze byaje na pasiteri yambwiye ati jewe sininjira no mu nkambi kuko ni n'umutanzaniya ari Makere Centre. Yavuga ati jye sininjira mu nkambi ngo ndahagirira ikibazo. Akaba n'ubundi mu inkumi n'umusore bari kubaka ibyabo ejo hahise kwa gatandatu, nabo ubugeni bwabo ntibwahavuye buba impamvu z'uko nyene babuze ikibari makazi yakirimye. Tubibutse ko mu ntango zino ndwi ubuserukira HCR aho muri Tanzania yabwiye impunzi z'abarundi ko atamahitamwo bagifise bategerezwa gusubira mu Burundi. Impunzi z'abarundi ziri muri iyo kambi zibona rero ko ari agatotezo kabandanya kuri bo. Bavuga kandi ko badasiba gutaka batabaza mu makungu kugira agondoze leta y'u Burundi n'iya Tanzania ngo bareke kubambura uburenganzira bwabo. Tugukengurukire Elvis niyo mwungere. Ni no kuri iryo jwi ryawe duciye duhereza ko amakuru mu Kirundi twari twabateguriye. Nkengurukire bagenzanje b'uruganda rwa RPA bamfashije kuyatororukanya, ntibagiye abari mu buhinga bw'ivyuma. Mwebwe mwese mwaduteze yompi ndabakengurukiye. Marie-Ange Irakoze nije twakume kuri mikro, ndabikebanuye giraho muba mwubahwe na gahwana.